turabaramukije bakunzi ba Kazoza FM and Web TV twizera ko mumerewe neza. Kaze kandi mu kiganiro cacu Première Heure. Nkuko vyamagura ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu turabashikiriza ibiganiro bitandukanye bidufasha gutera intambwe mu buzima bwacu bw'akazi, waba uri umudandaji, waba uri umuprofessionnel mwishirahamwe kanaka cyangwa wikorera. Ikino kiganiro kidufasha ku munsi gutera intambwe no kugwiza umwimbo. Uno munsi rero ikiyago cacu kiza kuba ikiyago cihariye kandi nizera nakekeranya ko benshi haba abamaze kubaka izina ryabo mu kazi bakora cyangwa bariko baratangura cyangwa bamaze kugira gukomeza ubudandaji bwabo, hari ikintu bama bifuza cyangwa twese twifuza no kubaka inzu, no kugera ku ntambwe yaho tugura itongo ryo kubakamo cyangwa tugura inzu tukubaka. Ni ikintu nyamukuru twese twama twifuza kugera iyo kuri iyo ntambwe. Mbe nawe biramaze kukugushikira ukibaza uti mbe ni gute shobora gusaba ingurane kugira nubake inzu, cyangwa shobora gusaba ingurane kugira ngura itongo ryo kubakamo. Vyonsaba iki? Bimfata umwanya ungana gute? Binsaba urutonde cyangwa amategeko ayahe kugira binkundire ngere kuri iyo ntambwe y'ubuzima. Ni muri kino kiganiro tuza gukurikirana izo ntambwe zose, ingene umuntu ashobora kwitegura, ingene umuntu ashobora kuronka ibisabwa byose kugira ashike kuri iyo ntambwe, n'urugendo bimufata kugira ashike kuri iyo ntambwe. Umutumire wacu no munsi nawe subundi n'umushinga ntaye Deo Christian Mukubano, agarisanzwe atanguye kuba umusangwa muri kino kiganiro cacu, kuko muramwibuka mu gihe giherutse ariko aza kutubwira kubijanye n'ingurane muri rusange, ariko uno munsi aza kutubwira ingurane mu buryo bwihariye, ingurane kugira wubaka inzu canke ingurane kugira ubwira itongo yo kubakamo mu gihe ufise akazi cyangwa ufise ivyo ukora bigushobora kugufasha gushika kuri iyo ntambwe. Deo Christian Mukubano n'umuntu afise uburambe muri cyangwa atanguye kuba inararibonye muri ico gisata, aho yakoreye nko mu banki BCB, aho uno munsi naho akora muri jo twokwita IMF, Institution de Microfinance yitwa BLL. Yoyo ikora cyane muri ico gisata cyo kugurana no kuziganya amafaranga. Reka tumuhe ikaze, tunamushimira kuba yongeye kandi kwemera. Turazi ko umwanya bari muto cyane, ariko mukemera mukaduha kandi kajyo ko kuyaga na cyane gutahuza abantu ibijanye n'ingurane, aho no munsi tugomba kuyaga ni kungurane yo kugura canke kugura itongo kugira twubake cyangwa tugura inzu. Kaze Monsieur Deo Mukubano. Murakoze cyane kunyakira. Yego ndanezerewe kuba nashoboye gushika ngaha no kuza kuronka akakanya ko kuganira namwe kuri no saha ya mbere yo mu gitondo, kugira tuganire ibiduteza imbere, biteza imbere community yacu. Murakoze cyane. Uno munsi tugomba muduha umuco mu kubijanye n'ingurane, na cyane ingurane igihe wifuza kubaka inzu, ko urazi igihe cyose umuntu atanguye akazi cyangwa atanguye kubona ko urudandazo cyangwa ibikorwa byo bitanguye kwisununura, ikintu nyamukuru dushingiye mu kibano muri societe turimwo yo Burundi, ikintu nyamukuru twiduharanira nuko tuva mu buzima bwo gupanga. Mbe iyo utanguye kwiyumvira kubona ko ubutunzi bwawe cyangwa uburyo bwawe bwisununuye, ni ryari ukwiye gutangura kwiyumvira gusaba ingurane yo kubaka inzu canke yo kugura itongo kugira wubake inzu? Murakoze kuri ico kibazo. Ni kibazo gikomeye cyane, ikibazo kidafise novuga ati inyishu ati rimwe guteranya rimwe bingana bibiri. Kuvuga ni kibazo inyishu yaco afise amaparametre atandukanye avanye n'umuntu umwe wese ahageze mu kwiteza imbere, bivanye n'umwuga akora, ubwoko bw'akazi akora, ko yikorera atikorera, ko ari umuntu w'umushahara canke ari we yihemba, sinakoresha iyo terme, bajya dukunze kwita ba commerçant canke aba entrepreneur. Burya mu bisanzwe nabo barafise salaire yabo, nubwo ntaza sivyo nje gusigura. Iyo bipanze neza nabo nyene barazi ko barafise salaire yabo. Hama si bigaca bivana, novuga ati igihe ari umuntu
umuntu physique bica bivana n'imyaka yiwe kuko wewe igihe cyo kubaho ni gito cyane ariko yari une personne morale no kuvuga ishirahamwe société ico gihe novuga ati ntutegeza kwiruka cyane n'umwanya nimba société warayubatse neza ahubwo ukwitwararika cyane kuyiha ibyo novuga ati ama fondation urufatiro rwiza ku buryo ushobora kuyisigira abana bawe inshuti ico gihe ntuba uri kuri ku mwanya cyane cyo kimwe niyo ugomba kuyubakira wewe ku gatwe kiwawe rero numva umengo twobiganira mu gice kimwe dufatiye ku muntu agomba kuyubakira n'ugomba kubaka kubwishira hamwe urakoze cyane byo tworohera turaza gukorera kuri ibyo iyo mice uko ari ibiri ariko imbere yuko twinjira muri iyo mice uko ari ibiri mbe haraho umuntu ashobora kuvuga ati naho nifuza ko nubaka inzu cyangwa ngura inzu hariho igihe umuntu ashobora kwibaza ati oya ntiharagera cyangwa ugasanga ni juste envie ko rubonye ati nakanaka muri mu gisata kimwe muri mu runganwe rumwe ayubatse nijya rushobora kumenya ni juste ni réellement besoin ikenewe muri icyo gihe cyangwa ni envie ije kubera ubona ati urunganwe cyangwa yandi mashira hamwe arabikoze nawe ifo kubikora nkuko mubivuze kare nabihereye ko mvuga ati ni sikintu umuntu ashobora kwishura neza navuga ati neza ijana kwijana kuko kivana n'ibintu bitandukanye aribyo tugiye kuganira ko ku buryo umwe wese ahari amaze kubona ivyo bintu ko abifise no kuvuga igihe ciwe abarico ariko ubonye ivyo bintu tuza kuganira ko utabifise navuga si igihe cawe shaka bakugiriye promotion bakubwire ngo promotion nazi hajasa ndi n'umudandaza nkuko twabivuze ndi directeur commercial dans une microfinance imwe mu zigezweho aha mu Burundi navuga ngo BLL turakunda kudandaza twereka abantu ati hari ibintu mushobora kugura hari ibintu mushobora kwihereza rero nubwo ho bari abantu bakora promotinga ivyo bintu sivyo bituma udesida ngo ngire ndabijemwo ariko hariyo intambwe umaze gushikako haba mu buzima bw'iwawe cyangwa mishira hamwe ya kugira uvuga ati je iki kintu ngire ndakijemo kubera iki reka dubanze duhere novuga tutange insobanuro y'ino sujet y'ikicigwa tugomba kuganira ko gatoyi twita mu gifaransa bayita crédit immobilier no kuvuga ni ingurane ijanye n'ikintu kiri kugataka ikintu kita buja alors ishobora kuba parcelle ishobora no kuba inzu ishobora kuba ari inzu ugire ce wubaka canke iyo isanzwe yubatse uyigura uko nyene canke iyo uza kugura hama uyirenove uyihindure bijanye n'amaguyi wawe canke uburyo ufise rero icambere nuko umuntu atangura kumenya ati ni ingurane rero n'amafaranga wakira avuye muri banki canke microfinance ariko usubiza n'inyungu no kuvuga mu majambo make n'amafaranga abazimvye kuko n'amafaranga usubiza ushize ko inyungu bisigura ngo yuko ngo nawewe mu mafaranga ubusanzwe ufise mu mafaranga wakira winjiza ifoko nawe bumaze gushika ahantu uharura mbega burya jewe ndonka inyungu ingana gute kugira nshobore kuriha nanje kuko ntushobora kuvuga ngo ngire nakira amahera nishura n'inyungu nawe ivyo ukora bidashobora guproduisa inyungu nico gituma ubwo nigo rufatiro rwa mbere haza kuba haba ku muntu ahembwa twita umusalarié haba n'uwikorera utwiwe canke haba na une société une entreprise no kuvuga hariyo notion dutegereza kuza twese guhurizako gufatirako ijanye n'inyungu iyo nyungu rero ku musalarié twoyifata ko ari yihe ku mudandaji uwikorera utwiwe kuri société ni yihe bayiharura gute bayibona gute
rero mu majambo make no kuvuga iki c'est avec iyo nyungu ushaka kuvuga ati ngire fati ideni naje nzosubiza n'inyungu kugire ntibindemere ntibimvune ntibinanire burya gukora ikintu ntugiheze si vyiza cane burya umuntu agomba kubanza akicara agapanga karaba inzitizi ziriho hama akagereza kuzitorera inyishu nubwo on ne peut pas tout prévoir ariko uragerageza nyamukuru nyamukuru ukabitekanya hanyuma ugaheza ukiransa muri iyo projet kuko ni projet niniya caractéristique rero ya mbere ikomeye itandukanye n'ubundi bwoko bw'ideni kubera ko twavuze ideni mu buryo buramvuye nuko mu bisanzwe ni ideni bita crédit à long terme no kuvuga ugomba kuriha ku kiringo kirekire no kuvuga umuzigo ugere wikorera imyaka miremire imyaka myinshi umvari imyaka myinshi rero iyo uri kurari ideni hariho impact biba bifise ku bindi bintu wari usanzwe ukora ku bindi bintu wari usanzwe wihereza mu buzima bwa misi yose cyangwa kubwishira hamwe hari ahantu nuvuga ati haza gusufra cyangwa uza kugerageza kugabanya haza kubuguhungabana ariko buri kuremvesisa nico kinagomba guca nshikako nuvuga uri kurategekanya kazoza nubwo ubusa n'uri kuraremegwa canke ubabara habariho ivyimbugwa vyiza uzobona mu myaka izobikurikira no kuvuga yuko muri projection yawe dufate nimba uri umusalarié nimba salaire yawe izogenda iraduga quand même mu bisanzwe yagomba kugenda iraduga ni kuvuga ya charge ya mahera wazurariha ntazogenda arakuremera nk'ubwa mbere mu myaka ya mbere umva yabiremere haba kwishira hamwe canke ku mudandada no kuvuga yuko nimba warahunguka ibihumbi 100 ku kwezi mu myaka 2-3 utegeza kuba wararenze nimba ibintu biriko biragenda neza bisigura yuko mu myaka yindi bitazoba bikuremera nko mu myaka ya mbere rero ivyo rero ni ibintu umuntu abakwiye bwa mbere gutahura kugire abijemo. Uratubwiye ikintu kijyanye n'inyungu no kuraba ubwo ushobora gukomeza iyo nyungu kugira igufashe nubabare cyane mu gihe uzoba uraririha mbe twavuga ko ari izo zonyene twavuga nk'ibintu nyamukuru umuntu abanje akwiye kubanza kuraba canke ari izindi ngingo nyamukuru utubwira kugira umuntu avuga ati jewe ndahisemwo gufata iyo ngurane crédit immobilier kugira nubake inzu canke nguritongo canke nguragataka kugira nubake ntizihe zindi ntambwe umuntu akwiye kubanza kuraba haba ku muntu afise umuryango tukiyumvira ku muntu ashobora kuba afise uko atanzwe abayeho atunze umuryango hama n'ibindi akwiye atanzwe akora ku ruhande aho ni ku muntu wenyene ubwiwe imbere yuko dutandukira ku muntu canke une personne morale ishira hamwe canke société kanaka. Tubwire kwanza ku muntu nyamuntu nyene atari ishira hamwe. Okay. Duhereye ku muntu naho ca dutandukanya yuko ari umuntu novuga ati akorera abandi canke yikorera. Kuko ngaho onye abariho ubudasa. Duhere kuri aba bakorera abandi abantu twita abasalarié. Abantu bahembwa batonda mwishira hamwe kanaka. Abo novuga ati si bintu novuga n'inventa canke no kura mu mutwe uko onye burya anye hari abantu biyumvira ibintu bijanye na salaire n'ukuntu igabuye nico yarijejwe gukora nivyo ngomba kubanza gupartager hanyuma novuga d'une façon universelle ukuntu ukuntu yari igabuye hanyuma none umunsi hamaca turi rero mu Burundi kuko jewe icifuzo canje cambere no gufasha abarundi abantu muri no communauté bari muri no situation turimo ce tuva muri théorie tuje muri pratique ati bimeze gute mu Burundi vyifashe gute amabanka bifata gute amamicrofinance bifata gute kugira nyene tuje muri réalité novuga yo ngaha mu Burundi. Alors mu bisanzwe bavuga yuko umushahara bujya bawugaburamo ibice bitatu donc 100% 33,3 ica gatatu nako bavuga ati ica gatatu ca mbere
bakunze koreka ka image k'ikintu c'umushungwe ugabura mu bice bitatu bingana bagaca bavuga bati igice ca mbere ati ni kijanye naho uba kuko ikintu ca mbere no kuvuga aho uba igice ca gatatu ni aho uba rero utararonka aho iwawe biza kwitwa loyer ajya amaheru hanyuma umaze ugomba gufata ideni amahera barakwiye kugukata yagomba kucangana n'ico ca gatatu c'umushahara wawe gisanzwe kijya muri loyer mu bico gihe ntuzosubira kuriha loyer ahabuze curi ideni afete ni ya loyer nyene ubandanyije uriha turaza kuvuga na avantage yavyo kuko ubugiye ku rundi rwego rwiza uretse kugira loyer ugasigara uriha credit nubwo credit umengo isa nizimvye aba ari intambwe ubugize mbabarira igice ca kabiri rero c'umushahara ca gatatu kindi bavuga ati nico gufungura nta muntu ashobora kubaho adafungura hanyuma agacavuga igice ca gatatu ugikoresha ivyo ushaka nimba ugira ujane abana ku ishuri uyakoresha iki ajamwe ivyo ko investisa ivyo kugira ico ushaka nuko bo babifata ariko ivyo twebwe rero mu Burundi sanga bidakunda abo onye bafatiye ku bintu bita SMIG hariho salaire minimum yemewe ku isi yose iyo Uburundi ntirayishikako bisigura yuko ugiye kuvuga ngo urugaburuko onye kirabi kibazo uri mu kinogo utovamwo bidakunda rero uno munsi sindi umu économiste ni de formation ni de profession nubwo ndi muri domaine ya finance ariko ndafise amakuru menshi ko nkorana nabo ba économiste niki baravuga bati oya ati minimum yagomba kuba alloué novuga ati ku bintu bijanye na loyer yagomba kuba 50% ya salaire turavye ama salaire z'uno munsi kuno zingana ukuntu ubuzima buzimvye niki baravuga yuko ati ni 50%. Rero effectivement ubiravye uno munsi chaka wirabire ko urabe salaire yawe urabe ko entiere uronka inzu uruwa sinzi ni hahandi usanga iyo nzu nimba dukorera ngaho Bujumbura oyironka imuramvye cyane gose imuramvye urumva ntibabigikunze gikunze ariko nayo yo nindi strategie yindi novuga ati dushobora gushikako burya anye hariho strategie umuntu ashobora gufata ya mbere akavuga ati jewe ko twe twatangwe kubivuga yuko credit immobilier ashobora kuba ari parcelle hamukazokubaka nkuko ushobora kuvuga ati ngomba kugura inzu rero kubera uburyo dukunze kuronka usanga butabu bujanye n'ibihe turimwo turacari ku mu salarié amasalaire yacu ntari hejuru ubuzima nibwo buzimvye ku buryo salaire idashobora kuca uvuga ngo iri comble ca kintu kijanye ya besoin ya logement ugaca usanga rero stratégiquement ucugenda par étape ugacuhera kuri parcelle donc nta choix uba ufise niniya atari uko ucuhera kuri parcelle aho naho imbere yo kugera kuri parcelle ubiharura gute par rapport watubwiye ko igice kimwe ufata ingana ya 3% ni 30% y'umushahara théoriquement change 33,3 voilà en fait 100 divisé par 3 voilà 33,333 rero ufatiye mu guhitamwo aho guriyo ako gataka cyangwa guriyo parcelle ubiharura gute ukwiza ku mwanya ku vyifuzo iparcelle cyangwa inzu ushaka kubaka ahiri cyangwa ushaka kuba shaka tubwire igiharura ingene ukigira kuri ya mafaranga kuri ya biti bijyanye n'ijya pourcentage n'ingene uhitamo aho kugura n'igiharura ingene ushobora kugikora mu bisanzwe umutahe wawe niwe udetermina aho ushobora kuba naho udashobora kuba amafaranga winjiza
niyo atuma ushobora kuvuga nshobora kuba twese twokwifuza kwibera muri centre ville haturi bavuga kuri 0 km ariko harazimbye bikomeye cyane no kuvuga amafaranga ufise amarevenu ufise benefice woronka ni determina urabizi ko ukuja kure y'igisagara niko agenda arazimbuka no kuvuga rero si wovuga ngo nshaka ngaha uburyo ufise nibwo budetermina aho ushobora kuja gusa iciza nuko l'immobilier wayiguze nico kintu ntihenze basho ko hari ibindi ariko mu mutwe wa nico kintu kiguma kiduza agaciro aho ibindi bintu byose bigenda biramanuka bisigura yuko ni investissement mugize investissement mugize shaka ubo wakiguze miliyoni umwe urazi ko mu myaka 4 6 kizwa gifise indi valeur ku buryo urashobora kuba tanguye ugura muri peripherie kure ariko ukaronka novuga ati opportunité ugasanga hari abandi bantu baje kuhakenera bobo hababere stratégique par rapport ya projet bagomba kuzana aho hantu bagaca guha prix nk'uko yo biri ngaha ugacuyigurisha ugacuza rero hahandi wari ushaka twese tugomba hanyene muri ville hegereye ville hagati nabyo iyo ni stratégie benshi bagiye barakoresha hari abantu batangura ama parcelle kera bagura kure umuntu atabona ati ryo muntu ajya amarara yataye oya l'immobilier ni kintu utigera uvuga ngo watakaje amafaranga gusa ucuraba mena ama projet ando arusanzwe ufise à court et à moyen terme est-ce que ntabaye freine hari kindi kintu ufise cyo gucompenser canke wewe tu as serré les ceintures ku buryo ushobora kubandanya ubaho ni ngaho gusa sino stratégie ya mbere ndiko ndavuga avec salaire novuga ati itagupermeta kuronka kimwe wari ugomba il faut gutanga kuri parcelle après buke ukazokwiyumvira kubaka ico no kubwira cyo nuko umuntu wese yubaka kuri ritme yiwe harufata umwaka umwe 2 3 5 navyo nyene kwa kundi uburyo bufise hama ikindi naco kuko turi muri crédit immobilier no kuvuga samahera yiwawe ukoresha amahera ya banki rero aho naho hariho novuga ati limite ubajije mu mabanki atandukanye aba client l'immobilier uzosanga iri hagati ya 5 imyaka 5 na 10 5 na 10 ufashe ma microfinance kaza no ma banki sinzi ko araho wabarenze imyaka 10 ariko usanga ariyo onye bitandukanye encore une fois urana nka kare igihe twavuga kuba ari hejuru cyane ni mu ma microfinance non ni mu ma banki ma banki ko afisa ma fond menshi rero ugasanga bashikana kuri 10 ans hakuye nako ndavuga bya kare salaire ukuntu avec SMIG ushaka kwidiviza en 3 hama ica gatatu kikaja ngaha ica gatatu ngaha ariko ngaha mu Burundi usanga ica gatatu nta na kimwe cyo gufasha hagiye mu bijanye na logement yabyomba donc no kuvuga iki uravye no hanze hoho minimum c'est 10 ans ikintu bita crédit immobilier hanze usanga bacita crédit habitat crédit logement yabyomba ni kintu à long terme imyaka hoho rero bahera kuri 10 akagenda 15 20 bigaca bivana aussi rero novuga ati ni imyaka yo gukukuruka bacafatira beaucoup plus bobo ku myaka yo gukukuruka no mu kanya nako ndaganira n'umuntu ambwira abaganga bariko baragenda gukorera aha mu Faransa canke hehe bashigaho kubita crédit sur 18 ans igihe hakiri iyo myaka babona ko utakukuruka nakujya kukuruka bo batevye gatoya urum kuri bo na crédit comme salarié sur 10 ans babwana ntibibaho bawiyishe ntibibaho avec salaire ahubwo 10 ans minimum ukatugenda duga hanyuma ndashobora kuvuga yuko mu mabanki abakozi b'amabanki bo barasiyo privilege yo kurenda babaha nkuko nyene kwiburaya ndumwe mu ba privilégié nko nakubwiye ati j'ai volé muri BCB naronse crédit barama sur 21 ans wow kuri 21 ans ugitangura
ibisa n'iremereye ariko avec uko ugenda urevoluwa ihinduka isanzwe cyane nka credit de consommation ntibikirikira kuremera rero nako ndavuga rero hariho navuga ati amateori ariho kandi c'était l'idéal ariko hari amarealité atuma bivanye igihugu utunzi gifise amabanki nahagaze ama microfinance rero turiko turavuga maximum ni 10 ans mu Burundi le crédit immobilier mais mu bindi bihugu biteye imbere ahubwo c'est le minimum baragenda gushika kuri 20-25 ans. Alors dufatiye kuri iyo myaka 10 maximum yo mu Burundi techniquement umuntu yoharura gute kugira afata iyo ngingo avuga ati fata kuri ya salaire ushobora kuba iri tuvuga tuti umuntu ashobora kwiyumvira kuri iyo onye salaire nziza ashobora kuba afise iyo ishobora kuba ari autant hama umuhe technique ama astuce ashobora kuvuga ati ufise ni salaire par iyo mwe murambimenyereye mwama mukorana nabo uraza amasalaire y'abantu batandukanye uko yo bingenda uravye ku salaire twita nziza mu Burundi ni gute umuntu iyo salaire nziza ashobora kwiharurira ko gufata credit immobilier hano muri contexte yo mu Burundi. Aha rero hashajamo ikindi kintu mbega hari abantu babeshejwe na salaire mu Burundi salaire gusa baraharuye ku buryo ce n'est plus une référence si standard ikiba exception or ndashaka kwigisha ibintu a partir ya exception nico gitona ndavuga ati ni ikintu gikomeye cyane kigoye gutangira inyishu ukunyene dufate rero ndavuga ati ukuntu abarundi babayeho biyungunganya avec salaire n'utundi nyene uko onye nivyo ndi biza kugaruka mu mabanki barakubwira bati umuntu turashaka gufata 50% ya salaire yiwe rero nawe ugacufata ukafata 50% ya salaire yanje ugacuraba na loyer uriha curaba bya bintu ugacuraba na loyer uriha bimeze gute loyer niyo niniya okay iyo 50% ya salaire ibaye ntoyi ico gihe ubutomboye nimba bashora kugukata 50% ya salaire yawe ugasanga ntarenze aya loyer ubutomboye kabisa ubutomboye hasigaye mena kwiya projeta sur la durée kuko c'est pas obligatoirement ko baguha 10 ans navuze c'est de 5 à 10 ans imyaka 5 canke 10 bica bivana aussi bagacara imyaka yawe nage toko turavuga rero yari ku muntu bararambega wegereje retraite nimba usigaje imyaka 8 urumva ko 10 bitaba bidagikunda nimba warusigaje 10 ningahe okay nta kibazo barashobora kugenda vers nyene iyo 10 ans hanyuma bakaraba aussi nako ndavuga nandi ma revenu bakara nandi ma revenu niyo navuga ati atuma batanda vers 10 canke vers 5 kubera bavuga bati unazobandanya abaho ashobora gusatiza les besoins élémentaires fondamentaux natwe babandanya turi rero ngaho onye no kuvuga iki umwe wese ni waca harura jewe ndashaka konse salaire nini ofise salaire ntoyi ariko ofise ibindi bintu bikwinjiza amahera cyo gituma tuguma tubigaruka nkuraba uyundi buriya ngo dukorera hamwe duhembwa amwe canke duhacoki ntuzi kuntu yipanze ntuzi amarevenu yiwe sino navuga théoriquement ufatira urabira kuri ico kintu iyo 50% ya salaire yawe na loyer uriha hamugarura kuri iyo myaka gacuraba haza kuvamwo iki haza kuvamo parcelle haza kuvamo inzu kwavamo inzu je crains sindi salaire sinzi iyo nzu ucuba akantu kure cyane gose ugasanga ntibiriko biragufasha kasla notienne hari ikintu nabonye burya urashobora gutangura gufata credit immobilier atari kugira uyijemwo ahubwo uyirentabiliser merci uyirentabiliser yo ni twavuze stratégie ya mbere kugura parcelle hama ukiwundi mwanya ukubona ko ibintu byawe biriko biratera imbere ariko gatwe kiwawe mais aussi ari no kushira hamwe kuratera imbere kuko une fois amaze kuronka iyo parcelle uri sur ati ntahija nahi wawe kandi ubuzi ko avec le temps haguma haduga agaciro surtout iyo hageze kuri une entreprise mu bintu bijanye na patrimoine ubutunzi bwawe ni ikintu gikomeye ubufise
niyo Sure. hageze ko Guhaye usaba amahirwe. ideni uracerekana nubwo utaba uraheza kuyiriha ni ikintu baza gufatirako kuko ugeze kuguha iryo kubaka aba ari pre kucagira ico bita hasha yagiye yandi wagura parcelle ukashika kuri ca kindi donc no kuvuga hari ama stratégie kuvuga ati kamere kubera salaire yanje navuga ati ari ntoyi par rapport y'ubuzima ndimwo ubundi burya nta salaire yagomba kuba ntoyi c'est toujours relatif ayo twita je nawe dushaka kwita ko ari make hari uyundi afise rêve ati umunsi no yaronka norara ndashima imana rero twituma tuko turavuga salaire ntoyi umwe wese abifata uko avyumva nyene c'est très relatif donc ayo stratégie ikuvuga ati mpere kuri parcelle izo permeta kuronka indi credit yindi ashobora kuca nubaka canke kavuga ati ngure inzu iyo nzu cenda yipangisha uno musi turamaze kubona uko ni deal kuba uronka amalwaye kuko azimvye en fait akaba ariyo izo finance finalement ya credit logement we wari ukeneye ho ico gihe ni kuvuga iki ya poids yo kuriha credit niyo wumva na gatoyi kuri compenser par amaloyer uri kuraronka maintenant ugacubandanya urondera za source de revenus zindi kuziteza imbere kuko ikindi kintu naco amabanki araba haba cane ku ba commerçant canke abikorera twaba sama entreprise bararaba apport yawe niyihe iyo uzanye un projet kuvuga wewe ayo utanzemwo naya uvuze ati nkeneye mumpe imiliyoni 100 zo kubaka inzu cyo kugura inzu iyo uje kuvuga ati nkeneye 100 kubera naronse inzu ngura ya 120 ndayafise ukayazana uko biroroshe ko bayaguha yes gusumba uvuze ngo mu 100 ndafise ndayigura uko nyene batabona novuga ati aho maze kwigeza na wewe apport rero nayo yiwawe usanzwe ufise ayo wewe uterereyemwo naya ico rero kirafasha igihe watanguye kugura ya parcelle canke yanzu ikwinjiza amafaranga akaba ari deja une épargne ubo washize ngaho onye iza gukontribuer ya apport imwe bakunda kubaza bagashaka kuguha menshi kuko barabona ati uyu muntu ari ku murindi wo kuguma aduza ama revenu yiwe donc si umuntu mu bisanzwe yagomba kugenda asubira inyuma rero ico rero kirafasha niyo stratégie ya mbere soit tu mise sur parcelle canke kagura inzu ushaka kurentabiliza hanyuma bivanye jewe expérience personnelle fatire ku basalaye mena cha tuja ku ba commerçant canke ba entreprise nimba nzoba nashoboye kwishura ibibazo bijanye surtout abasalaye ego turaza kubana jewe nari mfise opportunité muri yo banque narimo BCB à l'époque je pense que basaba 5 ans d'expérience d'ancienneté kugire baguhe iyo credit ariko nagiye kwifata ntevye kubera nararindi nanje salaire iduge ishike ku rwego kanaka je naje nifuza ko umuntu wese arafise ukuntu yama objectif kuvuga ati jewe nkeneye inzu ngaha nabyo rero uyigomba ngaho rondera uburyo ubwo buryo rero narabwihaye mu kwemera kwiha umwanya munini ariko nari nkiri jeune nari très jeune nari imyaka 20 n'ingahe nari nkiri mutoyi kandi nkwaza ati okay nzokora rero turaza kukigaruka ko cy'umwanya ariko banda rero bisigura iki umuntu niwe ashobora kuca yibwira ati jewe kwino sare nshikiye ko okay reka ndabije hari umuntu donc ashobora kuvuga ati jewe après une année 2 ans niba mpiyo iyo credit we yabiharuye nta kibazo na kimwe n'uyu ndavuga ati jewe kubera ngomba iyi mezuku muri quartier iyi niyi amaruka asanga si uhembwa siki ugakora arayirondera à gauche à droite canke ukagerageza kuba performa kukazi kuri umwe promotion mushikire ya salaire hama ucushika kuri ca kindi wari wifuza rero ni muri ubwo buryo nako ndavuga ama strategie tugatanga kuri parcelle cyangwa ukavuga nguri inzu rentabiliza
izoca impa amaloyer ikuvure ibinye nshobore kubandanya cyangwa ukavuga ati reka je niho umwanya munini kugira salaire yanje iduge kugira cashikira cakini nanye nifuza. Hari ikintu watubwiye kijanye n'umwanya aho wavuze ati kenshi bararaba umwanya usigaranye wo gukora. Alors umwanya mwiza wo gufata iyo credit immobilier ni ryari ushingiye kuri wa mwanya baraba kuri imyaka umuntu hano mu Burundi abantu kenshi bakunda gutangura akazi imyaka dufise ni ryari umwanya mwiza ushingiye ku myaka abantu tuba dufise dutanguye ubuzi uhejeje kaminuza ukaronka contrat y'akazi hama ugatangura ni ryari umuntu akwiye gufata iyo credit cyangwa gutangura kwiyumvira kuyifata. Je nibaza le plus tôt serait le mieux. Gusa faut que tumenya stratégie ufata. Stratégie ufata ndabivuze kubera iki kubera ukuntu ibintu biguma bizimba. Ibintu biguma bizimba nameze nk'ukivuga ko gatoyi burya umaze kuva kuri loyer ukaja kuri ugafata credit immobilier ni naho amaheruri ya ku kwezi yo basumba loyer yo ntazohinduka. Ico rero ni atu ikomeye uno munsi sindi mu expert encore une fois na aussi mu bintu byo kumenya amaloyer ageze ku makartier nande zosanga ari beaucoup plus aba commissionnaire babizi gusumba ariko baravuga bati burya mudatunze inka araza aho zi nukuri biratego ukuntu biriko biraduga nukuvuga yuko kuganje le plus tôt serait le mieux. Hanyuma ntiwotegerezwa no kuvuga ati ngomba yimeze unye à tout prix. Oya utangurane niyo avec possibilité ko ushobora kuyirenova kuyigira nziza kuyisubiramwo niki kuko haba ari ikintu deja wamaze haba ari une charge wamaze novuga gufixa vraiment ntisubire kuduga uno munsi ni bihaka kubihahamura. Jewe ndavuga kuri experience yanje ko mba mu nzu yiwanje ni deni sinababesha ndiha ariko ntirimvuna kubera haciye imyaka myinshi ubu ntikirimvuna ariko nkaca numva abandi bantu loyer bariha uno munsi nkumva irarenze nkavuga ati none ibintu ni gute irarenze na ya mafaranga wo kurariha kure kandi ukumva ko nejo bashobora kubadugiriza nejo umva nturonka n'amahoro mu mutima niki cyo gituma rero mvuga nti c'est une option, c'est pas une obligation, c'est une option. Ico nibaza ko c'est la meilleure. Tuko turavuga ku basalariés, c'est la meilleure. Le plus tôt serait le mieux. Nubwo utavuga ati ini ya indi ni ya nzu de rêve mfise. Et rêve tu as tout le temps. Kuko kiri muto ufise umwanya munini nibigenda ko ndavuga étape après étape. Étape après étape. Ukiri mu jeune ico kintu buragihagarika kibe kiri ngaho kireke gutera ibibazo wewe nyene yanzu imwe wifuza uzoyironka d'une façon d'une autre ko amaze kuronka uvuga ati base ahantu hari stable hari ngaho onye ushobora kugufasha kwishikako. Alors kugira dutandukire vuba ku mashirahamwe naho hariho ikintu gishobora kukumenyesha umuntu afise ico cifuzo avuga ati genda keneye gufata iyo credit ariko arashobora wowe nk'umuntu ubikurikirana ubikoreramo ku munsi hari ikintu gishobora gutuma umuntu kimumenyesha ndabivuze neza kimumenyesha ko hataragera ko tangura kwiyumvira ico kintu. Hariho des signes ushobora kubwira ati nawe uvyifuza capacité ufise uno munsi ni gupermettre comme salarié nta kintu kiriho cyo kubuza umwanya wari wose ahubwo utegeza d'abord kuba waragize novuga ati uba ufise une certaine discipline d'épargne. Ico rero gikora kuri bose nuvuga une certaine discipline kuba warimenyereje kwipriva amahera kubera wayabitse uyabikiye ikindi kintu. Ico rero waramaze kugishira muri wewe iyo credit ushaka kwifata uronse iyo opportunité kuko si benshi bayironka banki ni wari wese mikoro ni wari ni bakeyi abyumva il faut que ufise navuga salaire il stable contrat il stable umukoresha wawe il faut ko bamuzi ko
ari stable ataguma yirukana abantu umwanya wose niki kwishiramo igiwe rifise ama resultat rifise notoriété nziza ibyo byose donc suvuga ngo urumusarenge bategeza kuyiguha abyo hari ibintu byinshi baraba muri amashiri hamwe atanga ingurane rero wewe igihe uronse opportunité ubikore ubanza ariko wimenyereza ico kintu cyo kuvuga ati kubaho hari amafaranga ashaka ku ruhande nkayipriva kubera ikintu ciza nkeneye kuzokora nkeneye kuzoshikako wamaze kugira iyo habitude ugaca ufata rero credit ko credit nayo biba bisa nuko umengo uri kurayibikira kandi biba bisa nuko nyene uri kurayibikira kuko plus tard ahinduka yiwawe yanzoje kuyiha ibaye yiwawe wikoresha icyo ushaka igitandukanye nuko gusa yari épargne mu sande épargne uyigira baguha non baguha inyungu ariko cette fois c'est l'inverse ni uri kuraba amahera ubashirako inyungu ariko muri pratique uheje kuriha usanga warungutse bimwe biteye ubwoba merci nk'ubu ndashobora kukubwira kandi atakwegizagera kurimo inzu wubatse ku miliyoni 100 haciye imyaka 10 ukaba yubatse neza uno munsi ushaka gusanga iri mu mamiliyoni amajana 5 cyane ni nyungu ni nyungu waronse à long terme mbe birashobora gushika aho canke nijyari umuntu ashobora kubona ko iyo credit immobile agomba gufata n'umushahara canke n'uburyo afise yinjiza ku munsi cyangwa ku kwezi bishobora kuba icyo navuga soutenable muri ico kiringo yifuza kuyifata nibike twavuze ahanini mu bisanze reference ni iga loyer uriha loyer uno munsi urayishoboye kuyiriha canke ntabishoboye ubona ko uyishoboye washaka gufata na credit rero uriha ayangana niyo loyer uno munsi niba loyer uvuga ati mbega ejo nzoyakura he ntugende gufata credit uriha ayangana nayo hoho urumva hoho ni imyaka n'imyaka waje kwipoteka abyo izo kuremera gusoma iyo ni indicateur iri sur ukorera kuri yo loyer usanzwe uriha niyo igomba kwereka ati aya niyo nanje nosaba kugire abariyo baza barakata ku deni urakoze ni gute rero nk'umuntu ashobora kuba ariko aratukurikirana avuga ati je mu myaka 2 cyangwa mu myaka 5 nkuko mwe mwabivuze ati mwabanje kuhikiringo kugira uburyo buduge umushahara uduge ni gute umuntu ariko aratwumviriza no munsi ashobora gukora kugira avuga ati je mu myaka 3 cyangwa mu myaka 5 ndashaka gufata iyo credit uno munsi yohera gukora gute kugira azoshike gusaba iyo credit yizigiwe kandi avuga ati jewe naho no yifata sinzovunika ariko uno munsi akavuga ati je cyo cyonyene mfise niyo salaire canke nayo mafaranga mbone ngene yinjira mu kiringo kanaka nkuko nako ndabivuga jewe naribwira bon ndavye akazi nakoramwo ukuntu ndagatahura ndaraba ubumenyi mfise ndabona aha mu myaka ingana uku unye ndashobora kwanshikiriye salaire ingana uku uyundi ashobora nawe kuvyibwira uko ati je na jewe ati mu myaka ingana uku ndabona ko nzonshitse kuri salaire ingana uku unye aho rero no kuvuga yuko uba warabajije ukamenya novuga ati politique salariale y'ahantu ukora imeze gute umuntu ava kuri grade iyi aja kuri hacigire kingana iki bisigura ko atamakosa wakoze ko ukora amakosa ntuzoduga urabyo no kuvuga wabanje kuri document ukamenya politique salariale yaho hantu hanyuma no faut pas kwilimita uraba kuri vya salaire aho karaba ati harakandi kantu ushobora gutanguza abyo kuko ivyo navyo ntibidependa cyane na wewe burya abaronka ama promotion se bakora neza gusumba malheureusement abyo ariko wewe iyo ushatse ikintu urafise ukundi kuntu ugomba kugishika kukihama yigwe canke des moyens no kuvuga watanguye ka épargne uraronsa umutahe utanguye kurondera ukuntu uronka utundi turevenu tundi à côté ugashikira à la fin
après 2 ans 3 ans nubwo ku kazi batazoba baguha ya promotion ya revenu wazishikije urashobora kugenda ukaganira na microfinance na banki wabwati jema kazuko ati ugaca ugakora umugambi wawe urakoze alors twavuze cyane ku mu individu kuko twizera yuko abariko baradukurikirana kanshi abari aba professionnel bariko bariyumvira batanguye kwibaza ati jiwe maze imyaka 5 maze imyaka 2 ndi mu kazi ndatanguye kwiyumvira gutangura umuryango ndatanguye kwiyumvira kwiyungunganya kubwa kazoza ndizera nakekeranya ko twashoboye kubaha ivyangombwa kugira batangure kwiyumvira umugambi ariko ari abandi bashobora gukora twumviriza bafise amashira hamwe avuga ati je maze imyaka 5 maze imyaka 2 ndiko nkora ishira hamwe ryanje ripanze ariko ndifuza kushira hamwe ryanje rigeraho shobora gukora nkorera mu nyungu aho nkora ntapanze nkorera iwanje uwo nawe ariko aradukurikirana afise ishira hamwe ashaka ko ishira hamwe rikorera ahantu ridapanze nizihe strategy yoshiraho kugira mwebwe abayobozi b'amashira hamwe akora muri kuziganya no kumashira hamwe kugura no kuziganya bigenda gute kugira mushobore kumwizera mu mushikane kuri iyo ntambwe ni kibazo naco nyene kindi gikomeye tugiye rero kwishira hamwe niho twinjira rero mu bindi biharuro ari bon navenye novuga si biharuro biri compliqué n'ibintu bisanzwe dushobora no kuvuga no mu terme asanzwe tubikuye muri bigano bihanitse canke les termes techniques mu majambo make no kumenya mbega wunguka iki ishirahamwe ryawe riko rirakora ku kwezi ryunguka amahera angana iki ku mwaka ryunguka amahera angana iki aho rero ubutanguye kumenya ati ndashobora kuinvestisa muri iki niki nkuko nabivuze crédit immobilier ni investissement kuko ni ikintu à long terme ugenda kubona akamaro kaco ahanini haciye imyaka no vuga ati nukuri ubu ndabona ati naripanze naricunguye rero no kuvuga mu bisanzwe ishira hamwe ryagomba kuba riri muri ico bita phase iri stable sinuko twivuga mu kirundi vuga umaze guhagarara neza guhagarara neza aho umuntu ashobora kugira lecture novuga yoshobora kubona ukuntu ririko rirakura akanati ivyo rero mu bisanzwe kenshi ishira hamwe ibintu bararaba imyaka 3 iri nyuma uno munsi turi mu 2026 umuntu acaraba 2025 2024 2023 imyaka 3 iheze ishira hamwe ryakoze gute rihomba ryunguka canke ri presque hahandi umuntu agacaraba rero rifise taux d'endettement lisanzisema amadena ngana gute rigejeje he kuyariha référence ya 3 sikinu bafata par hasard uko onye ni kubera iki mu bisanzwe biragoye gufatira ku navuga ati ku mwaka umwe burya nta mwaka usa n'uyundi haba no mu buzima bw'umuntu no mwishira hamwe ni kuvuga rero ico gihe umuntu afashe umwaka umwe ntibafise reference kwiye ufashe 2 naho nyene ntibikwiye kuko hari ivyabaye ngaho usanga bitabaye ngaho rero kenshi umuntu aca yiha undi mwaka wa 3 kugira araba ati muri no myaka 3 2 igomba gusa ifise amashifre yegeranye canke arimwo novuga croissance iri normale nabyo ni nayahe ayo rero gaca hinduka novuga ati ama reference ikintu c'urufatiro hama mukaganira ukamenya osi ati ngaha anye ko uno mwaka bisa nuko bitameze neza mu biharuro byavuye kuki rero twatugiye mu bwibwina umuntu arashobora kuba atagize benefice niniye nyungu niniya ariko bivuye ko yagize investissement
niniya rero ntucuhagarara ku nyungu curaba ukaraba yagize investissement niniya ni kuvuga uno munsi ntiyungutse cyane ariko nuvuga n'umuntu agiye kunguka mu myaka iri imbere nuvuga yitegekanirije canke yashizeho ibintu bituma ari presque sûr nubwo on n'est jamais sûr à 100% y'ibintu ariko iyo investissement yagize ni ukuvuga yuko hari amahirwe menshi yihaye yuko iryo shirahamwe rigiye kuguma riduga uwo onye rero biroroshe yuko ni ukuvuga mu majambo make uba ubonye potentiel de croissance hariho levier yamaze gufata izotuma ibintu vyiwe biduga ico gihe rero biba vyoroshe yuko uwo mwaka witwa yuko ataronse inyungu niniya utawufata comme défaillance canke yuko byamunaniye canke wakika rirondera ahubwo c'était volontaire, c'est un choix stratégique volontaire yagize rero kenshi rero umuntu arafatira ku myaka itatu ubu ufise une idée rero no kuvuga iki ico gihe bagacaraba ati ukuntu udandaza ikintu ca mbere gikomeye nico bita chiffre d'affaires bakaraba ukuntu uriko uradanda biriko biraduga nawe we ubwawe wagomba ubwa imbere burya anye nkuko namye ndabivuga umuntu niyo yiha amahirwe yo kuronka ideni mu bisanzwe banki cyangwa microfinance ifise obligation gutanga ideni datanze ideni ntiyunguka itungutse naho mvuga ejo hirya y'irugara ariko rero bagomba guha ideni umuntu babona yuko azokunguka tugaruka kuri cya kintu watubwiye ubuheruka cya credibility eske nawe arazana arafise icyo neza cyane ni bya bintu ko turanavuga kare uhereye no ku mu particulier yeparnya gute yeparnya gute afise trésorier ingana gute amahera yose aronka yose acha consoma acha muri consommation ayajanye muri équipement c'est bien ayandi ashoye kuyeparnya navyo ni sawa vyerekana kwa kwizera banki kwa avuga ati jewe amahera yanje ari sécurisé anatanda yuko ndayagura ikintu kindi gishobora gutuma umusaruro wanje uduga ico gihe rero no kuvuga yuko bariko bararaba yuko nawe ubwawe wizeye iryo shirahamwe ugomba kwitura rero ivyo rero ni ibintu bifasha cyane chiffre d'affaires ni kimwe ariko intumbero niniya no kuraba wunguka gute gushaka kuba ufise chiffre d'affaires nziza igenda iraduga aho gasanga ama dépenses ufise ni menshi gasanga ntiri kurunguka donc arabuze ico bita efficacité surtout arabuze efficience c'est vrai haraho washoboye kugira resultat nini ariko akoresheje amasharge menshi gasanga ntibyoroshe ariko ico gihe naho bica bigaruka kuri vya bindi bagacaraba loyer usanzwe uri hakombi tuguhe credit uri hakombi baze gusanga baguha amahera ari munsi ya loyer c'est une bonne affaire pour tout le monde baraguha bamaze kubona kuri stable biriko biraduga nigashira hamwe utategeza kuba ari wewe ari huri umwanya w'uzugere retourne waramaze guforma abantu nubwo atari ntukiri indispensable la machine reste la machine neza cyane kuko bararaba ikintu kijanye na management ikintu gikomeye muri management rero bararaba yuko bitubakiye ku muntu umwe kuko umwe yagize atiriringa ugasoneshira hamwe byose yaguye hasi iyo ni risk ikomeye amabanki atagomba gufata kuko kidi ishira hamwe no kuvuga uheje kwa associer d'autres ressources humaines ne faut pas quoi amapion merci reka ndagushimire cyane abona umwanya urukura turega tugeze ku musozo w'umwanya wagenerejwe ikino kiganiro kuri no munsi reka ndagusabe tuzoronke umwanya wihariye wo kuvuganaho kubijyanye na crédit immobilier kuma shira hamwe bimwe by'umwihariko murankundiye ga maître ga monsieur Mukobana ego
murakoze Ego, cyane birashoboka. nukuri nuko akanya katureze kandi abona neza ko hari izindi aspect ziba zihambaye ko abantu nabo nyene bafise amashirahamwe bari muri izi situation bavuga ati je maze imyaka myinshi mpanze ishirahamwe ryanje ndifuza ko nomenya ingene no bivamwo naho nyene uno munsi nitubaronkeye umwanya ariko kunkundiye reka ndagushimire cyane monsieur Mukubano ico nahuye muri kino kiyago uno munsi nuko credit immobilier ari credit by'ukuri umuntu abanza kuraba inyungu afise n'ingene yashobora kwiriha bishingiye kucyo yinjiza haba ku mushahara canke kungene yiyungunganya ku munsi hama akamenya ko uburyo bwiwe yinjiza bugabugwamo kubi gatatu kugira bamenye neza eske tumuhaye no credit azoyiriha gute asanzwe afise ibingana gute mu bija ashira uburyo bungana gute mu bijanye n'uburaro asanzwe abayemo hama akabugaburamwo kabiri akabugaburamwo gatatu. Ikindi kintu gihambaye watubwiye nuko uteza kumenya yuko ari uburyo utoza kwiyungunganya ku buryo nibihagarare gusa kuri salaire cyangwa ku mushahara ari ukamenya ko yako gataka cyangwa iyo credit immobilier ushobora kuyifata kugira wipange uzoronke aho wifuza ugahera aho twavuga ahabaye kugira wipange hamukamenya ingene uhubaka cyangwa wakorera ku buryo ashobora kugupermeta kuronka umusaruro ukuramo ugufasha kuri harya deni iyo credit immobilier bitakuvunye kandi ukabura kuripanga muri long term bikagufasha kwiriha utavunitse urangirije utubwira ikintu gihambaye cyane uduhaye karorero kiwawe ubuzima wabayemwo aho wabutubwiye ati jewe uno munsi ndavye amafaranga ndiha kungurane yo kubaka nafashe naho bihuriye n'amafaranga abantu bariko barariha amazu uno munsi aho tubwiye ati burya usanga uri kurunguka cyane muri long term naho mu nango usanga bikuvunye numva ari izo element clé jewe nka Branly nahuye muri kino kiyago tumaranyemwo hafi isaha ndagushimire cyane monsieur Deo Mukubano biba bikugoye cyane usanzwe uri umuyobozi wishira hamwe ubuhanzwe n'ibintu byinshi ariko uno munsi wadukundiye uraza kuduha uno muco ndakwifurize kugwiza umwimbu nawe mu buzima bwawe bwa misi yose. Ego murakoze. Ego ndashobora kuba hari utubazo tubiri cyangwa dutatu nabajije bumwe mu kwishura tutasohoye vy'ukuri message wari wifuza gutanga nimba ariyo message mu mwanya mutoyi wari wifuza ko kino kiyago tudaheza udasohoye mu mwanya muto iyo message yo bari yahe kubw'inyungu y'abadukurikirana bose muri kino kiganiro. Bon oya mu majambo make novuga ati le crédit immobilier novuga namahigwe kuyironka kuko si vya bose hariho bakeyi baronka ico bita heritage abo ntibaraba abyumva burya nta muntu aza gufata ideni yari afise amafaranga yari yifitiye ifaranga vyozuye ngaho rero ariko nabo banki cyangwa microfinance ushobora kwizera ubugiye naho nyene n'indi selection ubugiye mu bandi bantu navuga ati bari privilégié rero iyo opportunité ibonetse navuga ati le plus tôt serait le mieux ubikoze kare ni vyiza gusa il faut kucumenya ukuntu bikora stratégiquement kuko umenye uti ni étape après étape wirabire ku bandi ngo bariya ngo turangana bajya dukora bimwe bajya dufise salaire zimwe oya ariko wipange wewe nyene umenya ati ni giki nshobora kwipriva kugira nshobore gushika kuri iki inye wewe nyene uko nyene haba n'umuntu aba umudandaza canke wikoreye twiwe nabajya abandi b'amasosiyete ko turavuga l'idée générale iguma ari yo nyene wowe nyene ukuntu wiraba ukuntu uri kuratera imbere aho uva aho uri kuraja kugira ushobore gushikira ico wifuje. Ndagushimire cyane monsieur Deo Mukubano. Naje ndabashimiye kuba mwantumiye. Ndabashimire namwe bakunzi bakazoza FM and Web TV bakunzi b'ikiganiro première heure cyangwa isaha ya mbere uno munsi turatahuye ibintu bihambaye cyane fata umushahara wawe ugaburemo gatatu uheze umenye uburyo ushobora kwegera
bank cyangwa iryo shirahamwe yo kuziganya no kugurana kugira igufashe kumenya neza n'ayahe mafaranga ushobora kuronka kugira uronke iyo credit nkuko turabivuga ngaha. Komeza umugwiza umwimbo aho muri hose. Je Branly nzihindura ndabifurije iterambere, dusubire duhure mu kindi kiganiro nk'iki nyene naho ubutaha murakoze. Kazoza FM, be your own boss.